rero ishengero ririmo abantu bafise ADN y'Imana n'abantu bafise ADN y'ishengero ndabisigura hari abantu bari mu ishengero bakurikiza imigenzo myiza y'ishengero barabatijwe ishengero rya Kikana cyo bita confirmation muri Katolika n'abandi barakomejwe barasangira baremererwa kuririmba baremererwa gukora ibikorwa byose by'ishengero baragiriwe mariage mu ishengero ibikorwa byose by'ishengero barabikorewe mugabo bantu Yesu nabazi muri Matayo 7 ugiye gusoma kuri 20 yavuze ngo abamvumereza ngo mwami sibo bazoja mu bwami kiretse abakora ivyo data wo mu ijuru agomba gasigurira ijambo nta muntu nta ugororoka nta urondera Imana ariko Dawidi yanditse muri Zaburi abantu bose bakoze ibyaha kimwe gusa hariho abantu bagaragara nk'abagwaneza bameze neza arabagwaneza cyane bafise ibikorwa byiza ariko nagira ndakumenyesha iki kintu icyatumye Imana itanga umwana wayo kwari uko bose bananiwe ntibashikira kugororoka kw'Imana Imana ni yera iragororoka cyane kugeza hata muntu numwe ari mu isi ashobora gushikira uko kugororoka kw'Imana nta numwe kanda kubarire ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abamarayika bayo niko Dawidi yavuze n'abamarayika bayo ibaravye ibabonamwo amafuti kubera ko Imana yibonera mu kugoroka kwayo mu kwera kwayo ni Imana itagira agasembe ni Imana itagira karo ni Imana itagira kantu nakamera irera iragororotse ni yera cyane kugeza ntoronka amajambo angana n'ukwera kwayo nokoresha umuntu abitaho ariko Imana irera cyane rero kubera ko ukwera kwayo kutangaje kugira mu Imana ngo niko Yesaya yanditse ngo iba mu muco utegeye nukuvuga umuco wo kugoroka kwayo nta muntu numwe yowegera umuntu wenyene agaragara mu nyonga z'Imana kwagorotse atagira icyaha numwe ni Yesu Kristo niwe wenyene yabonetse atagira icyaha rero kubwo kugoroka kwayo nta muntu numwe ashobora gushikira mu bwiza bwayo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana iryo jambo twasomye ngaha mu Baroma mu cyagice cya 3 ku murongo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana nuvuga ngo Imana irera iragorotse umwana w'umuntu mu kameremere kiwe adashobora gushikira uko kugoro naho yorara umugwaneza gute naho yogerageza hari indirimbo ivuga ngo mu bari mu isi nta ugororoka ndetse nta uri no mu ijuru kiretse uwizeye ko yogejwe n'amaraso ya Yesu rero icyatumye Imana itanga umwana wayo ndakikubarira nuko no mu bamarayika bayo itabonetse ugororotse mugabo isanga umuntu wenyene agororotse imuravye itambone mwagasembwa nakamwe ni umwana wayo Yesu Kristo ishima kubw'urukundo ikunda umwana w'umuntu itagomba ko umwana w'umuntu arimbuka ngo shane na Satani kandi yamuremye mukunda misho yayo naho yayicumuye ko agahindukira akayivako akemerera Satani Imana yemera gutanga umwana wayo kugira ngo abari waja kuriha biriya byaha byose abantu bakoze kandi akore biriya abana b'abantu bari gukora mbwa batashoboye hanyuma ushobora kumwizera ahabwe uko kugoroka kwa Yesu kubwo kumwizera ndatanga akarorero kuri wa murongo twasoma wo mu butumwa bwiza kumanitswe na Yohana 3:14 havuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu bugaragu abayiraba bose bagakira ubumara niko n'umwana w'umuntu azomanikwa maze umwizera agakira ubumara bw'icyaha numva inzoka zarariye Abisirayeli bari bakoze ivyaha bamaze kuva mu gihugu harageze bakora ivyaha basambana n'abamori n'ibiki Imana bateza inzoka zirabarya maze Mose atakamira uhoraho uraramubwira tumviza Mose genda ucure inzoka isa nk'igiri yabariye mu muringa maze uyimanike ku giti umuntu wese aja kuyiraba ubwo bumara bwamugiyemwo kuko urabona ubumara bw'inzoka inzoka igukomoye ikikora igushiramwo ubumara buca buduga bugeze mu mutima ubupfuye butarashikaho bumwica akarangamiza akaraba iyo nzoka Mose yakoze mu muringa uwo muntu ubwo bumara bushabukira kandi ko vyagenze abantu benshi barapfuye barahona mugabo uwashoboye kwemera icyo gikorwa gikozwe kivuye kuhoraho akarangamiza inzoka
iyo yakozwe mu muringa inzoka y'ukuriya muri ubumara bwaca busubira inyuma aho bugeze hose naho bwaba bugeze ku masantimetero bugiye bushikira umutima bwaca busubira inyuma kubera iki arangamije ya nzoka niko na Yesu yamanitswe kuko Yesu ari we wenyine ashobora kutumara umumara bw'icyaha bwa satani muri twebwe umuntu yananiwe n'ibyaha sivyo kuko ari satani nta kindi akora nkuko Yesu yabivuze azanwa no kwiba no kwica no gutikiza aje mu muntu arazana ubusambanyi arazana ubusuma arazana ibinyoma arazana ubwicanyi agasanga umuntu vy'ukuri ntatandukaniye nawe asigaye ari satani kubera arimo imwemo ya satani y'ubusuma y'ubusambanyi kuko ibyaha byose bya satani ibyaha byose ni vya satani rero umuntu wese aravye Yesu arakira umuntu wese aravye Yesu arakira ivyaha kubera iki Yesu aragororotse nta cyaha kiri muri we kubwo kumurangamiza kubwo kumubona abambwe kumusara ukamwizera ukavuga uti byarananiye kugoroka byarananiye guheba ivyaha byarananiye gusa n'Imana mugabo Yesu we usa n'Imana wewe wakoze vyose Imana yakumbaye kugira ngo ndakwizere maze nkire satani nkire ivyaha byiwe nkire n'uburake bw'Imana ivyo byose birakira nubashingira intahe turafise intahe z'abantu twabwiye ubutumwa bwiza barabasambanye karuhariwe barabicanye barabapfumu bahindutse abakozi b'Imana nukuri pe kubera iki barizeye baravye Yesu rero nta mugororotsi numwe ariho kiretse wabigizwe na Yesu kubwo kuraba Yesu twese turabagororotsi niko yabivuze ndagenda kivuge ngaha mu vyakozwe ntinumwa mu gice c'indwi sinzi ko no haraba kubwo kwizera Yesu uca wezwa ni jambo rikomeye abantu kumbure iyo bataba badasomye Bibiliya neza no bamwe mu bizera hari gahe amajambo abagora gutahura iyo tuvuga tuti iyo abantu bizera Yesu baca bakira kubwo kwizera gusa Yesu barakira ni jambo ryavuzwe na Petero mu bari Yerusalemu bariko baravuga hafatwa ingingo nshasha byavugiwe i Yerusalemu ni mu gice ca 15 vyakozwe n'intumwa ku 19 Petero ariko aravuga kugira ngo batanga umurongo abanyamahanga bukiye kugenderako yavuze ijambo rikomeye cyane 8 na 9 avuze ngo kandi Imana izimitima yarabashingiye intahe hamwe yabahamwe muyera nkuko yamuduhaye natwe ntiyashiraho itandukaniro hagati yacu nabo yogesheje imitima yabo ukwizera ni jambo rikoreshwa cyane mugabo satani agerageza kwerekana abantu ko ari ibintu bisanzwe swati birashoboka cyane ntibishoboka mugandagenda kubwire ngo kwizera Kristo Yesu ni igikorwa kimwe kigikwiye cyuzuye iyo wizeye uba wogejwe ubu hariwe ivyaha ubu kijijwe ubu bohotse wiswe umugororotsi Yohana yaranditse ngo ndabandikira mwebwe abera mwejejwe no kwizera Yesu Kristo ngo murabera kandi muzi vyose nturondera ikindi kubwo kwizera uba wejejwe aha Petero bivuga mu ikoraniro rikomeye cyane inama nkuru y'ishengero iri kwiriga ibibazo bifatanye no kwizera barabakuru bahambaye cyane kandi Petero urazi ko yari umukuru akomeye Yesu yamusigaranye abandi bose niwe yarahagaze aserukira abandi afashe ijambo yavuze iri jambo ati murabizi ko jeje natahujamo kuvuga butumwa bwiza mu nyamahanga ni hari mu gice c'10 agiye kwa Korneliyo ati natangaye ngiye mbona mpemu yera abakorokeye kuko nyene nkivuga ati ni habaye itandukaniro ryabo natwe kubwo kwizera babarejejwe haleluya lakini bakoze barejejwe gusa barizeye Kristo babona kwezwa nange ndakubwira rero ngo utarakora igikorwa cyitwa kwizera nta kugororoka nta kwezwa ufise kuko ukugororoka kose Imana yemera ukwezwa kose Imana yemera kwizera Yesu uhita wezwa indirimbo y'Ijana 20 igice ca 3 uhoraho umucamanza agororotse yambonye kwa maraso ancira urubanza rubi anyita ugororotse murakoze je ndashimye cyane siguro z'ibyo tubazo twinshi umuntu yo kwibaza by'ukuri numvise ko abantu bose barakeneye agakiza by'ukuri kuko urumva ko umuntu yononekaye hakiri kare kandi guhera kera kaba urumva umuntu aca yibaza n'utundi tubazo hari umuntu yumva umenga ivyo bintu yego n'abantu bose mugabo n'imiburiburi nabo basi bari mu isi hari abantu bita mu isi ya none ga mutumire wacu birashoboka ko umuntu ashobora kuba ari nko mu ishengero
ari nko mu bikorwa by'Imana urumva canke yari umwana w'umukozi w'Imana canke abavyeyi biwe bizera akaba atarakizwa akora n'ibikorwa by'Imana ivyo birabaho canke hari ubuntu umuntu ngira ngo agirirwa ko abafise nk'abavyeyi bizera ubwo buntu bukamubako hanyuma akaja muri uwo mugwi witwa w'abakijijwe ni igikorwa kirinda kumushikira ubwiwe wenyene umuntu yoba mwishengero ameze uko afise abavyeyi bizera akora ibikorwa by'ukuri atarakizwa birabaho. Murakoze cyane ndiko ndacishura Yohana 1:12 abamwakiriye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana baca basigurisha icyo abana b'Imana ni abo s'abantu bavyawe n'umugabo cyane kwifuza ku mugabo s'abantu bavyawe n'amaraso n'abantu bavyawe n'Imana. Rero umuntu wese ataravyagwa n'Imana ntabarakizwa. N'Imana ikuvyarira muri Kristo Yesu niho uvukira abamwakiriye abamwizeye yaciye abaho ububasha ni ikintu gikorwa gikoreka iyo mpinduka ni fenomene ikomeye mu buryo bw'imwemu iba yuko we wakiriye Yesu umwami n'umukiza wamwizeye wamurangamije ukamuhanga amaso ukamwizera ucucika icyare mwigisha ucucika umwana w'Imana. Mu by'ukuri turazi ko twabyawe na ba data na ba mama b'amaraso mugabe igihe twizeye Yesu Kristo nukundi kuvuka gusha ubuhindutse umuntu abahindutse agahinduka icyaremwe gisha icyo cyaremwe gisha rero aba ari umwana w'Imana. Biriva ngo umva ucuhe bishusho ya kera ukambara umuntu musha uhindurwa musha muri wewe nukubwo wizeye Yesu Kristo. Rero ivyo nibikenewe n'abantu bose atanumwe avuyemwo n'abari mu ishengero kuko ishengero ubwaryo ntawe rivyara ariko ni Yesu akuvyara maze ukabona kuza mu ishengero mu vy'ukuri n'umuryango w'abantu bavyawe na Yesu kubera ko twitwa ba Kristo n'abantu ba nk'ubu wewe bavuze ati uruwo kwande baca bavuga so yakuvyaye. None rero ikigaragaza ko so yakuvyaye musangiye icyo bita mu Gifaransa ADN. Iyo ADN rero nicyo gituma utaha mu nzu kwa so akakwemera n'abantu bose bakemera ko ari kwa naka babiharije uguti ngo mu mpime murabe mfise ADN. Abantu bose bavyawe n'Imana rero dufise ADN y'Imana muri twebwe dusangiye akameremere na data wa twese kuko niwe yatuvyaye. Kurya ba data bo mu mubiri dusangiye ADN mu maraso niko no mu buryo bw'impwemu dusangiye akameremere ni ADN ni mpwemu yera kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni hariyo mengo mu Baroma 8 havuga ngo umuntu wese atagira mpwemu yera suwa Kristo mugabo ufise mpwemu w'Imana kuko mpwemu w'Imana ni kimenyetso twashiriweho kugira ngo bimenyekane ko turaba Kristo twahawe mpwemu yera nico kimenyetso Imana yaduhaye. Uwo rero utamugira nta ADN ufise rero uwo niwe aca yerekana ko umwana w'Imana. Yohana 8 byakozwe n'intumwa nyene bambye Abaroma 8:15-16 ngo mpwemu bwiwe bwirikana na mpwemu yacu ari cyabona ko turabana niyo ADN ivuga ngo turabana b'Imana mbere ngo agumataga muri twebwe aguma ariko arakonfirma iyo so akwanse mukagenda gupimisha ADN bakayitora ishiguma itaka itindi gwawe wanka wemera ndi gwawe. None natwe mpwemu w'Imana muri twebwe avuga ngo murabadata murabandiho murabajehova El Shaddai nandi mazina yose y'Imana turabadata kubera yadushize ko mpwemu wiwe mpwemu w'Imana muri twebwe. Rero ishengero ririmwe abantu bafise ADN y'Imana n'abantu bafise ADN y'ishengero ndabisigura. Hari abantu bari mu ishengero bakurikiza imigenzo myiza y'ishengero barabatijwe mu ishengero rya Kikana cyo bita confirmation muri Katolika n'abandi barakomejwe barasangira baremererwa kuririmba baremererwa gukora ibikorwa byose by'ishengero baragiriwe mariage mu ishengero ibikorwa byose by'ishengero barabikorewe. Mugabo bantu Yesu nabazi muri Matayo 7 ugiye gusoma kuri 20 yavuze ngo abamvumereza ngo mwami sibo bazoja mu bwami kiretse abakora ivyo data wo mwijuru agomba. Hari abantu bafise ADN y'Imana abo bantu nibo bonyene Imana izi barananditswe no mu gitabo cayo. Mugabo hari abandi bantu bavuga ko jewe kuko ari abantu bazoja ati jewe vraiment ngomba kuja mu maririmbo kubera iki je ndakunda kuririmba yego nivyo kandi indirimbo ziraryoshe. Hari abantu bagiye no bigo c'Imana ahubwo bitwa abapastori mugabo
batagira ADN y'Imana. Abo bantu bibereye ngaho barazwi mu ishengero abazi bakonesa birashaka ibibanza byiza byiza baremewe bagira inama nziza bakora ibikorwa byiza baritanga baratanga n'amafaranga yabo umwanya wabo bari pereza mu byose ishengero rihamagana. Mugabo kwa Yesu mu gitabo cy'ubugingo amazina yabo ntarimo. Intumwa Yesu yegeze kuzituma hariya muri Luka 10 abatuma ari 70 ko bagende mu isi mu bisagara bavuga ubutumwa bwiza basenda abadayimoni bakiza indwara bakoreshwa ibitangaza byose. Yesu abahumekera ko mwembere baca baragenda kandi igikorwa gahembe barabikora neza cyane bagarukana umunezero mwinshi baramubwira ati yo reka mene majambo vya bindi byose wowe ukora twabikoze kandi birumvikana yari yabahumekeye ko mwemwe ati mpemu mbi zose zatwumvira twakoza ko gusa ziragiye indwara zose zakize bitangaza birakoreka ibimuga biramuguruka abacumbagira baragenda impumi zirahumuka. Yesu ngo aja muri mpemu yera aho ati data ndagushima kwiba bishije abanyabwenge ukabihishurira inzoya ati ndagushima ko akunze kwemera gutyo wacendukira muri agati mugabo umuneze buri kuza mpemu mbi zabumbi oyaye atari ko munezegwe ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu ijuru. Erega uvuze mu izina rya Yesu impemu mbi ziragenda. Mugabo ntibisigura ko Yesu akwemera oya kugira ngo Yesu akwemera nuko warashizeho cya kintu cyitwa kumwizera. Nagira nta gicari cyo rero nsobanure neza ikintu bita kwizera. Cyo gikorwa abantu benshi bashihenda ni igikorwa gitegerezwa gukoreka mu bugingo bwawe niba bifyitiriza niba nabigukorera ni ugomba kubikora wewe ubwawe kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni hariya mu Baroma ni mu gice c'10 reka ndahasome kugira ngo twishirizeho bose kubitahura amajambo ari muri Bibiliya ari meza cyane ni byiza ko tuyasoma. Aha ni mu Baroma mu gice c'10 mirongo ya 9 na 10 havuga ngo kuko niwaturisha kanwa yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye uzokizwa. Ni ibintu bibiri hariho umutima wizera hariho akanwa katura kugira ngo umuntu ashike kugukizwa izere ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi Imana yaramutanze kugira ngo abimpongano y'ivyaha by'abari mu isi uvyizere hanyuma uvyature yuko Yesu ari umwami ubivugisha akanwa kawe Yesu ndakwemeye ko uri umwami n'umukiza Yesu ndavyemeye ko wapfuye uzira ivyaha vyanje Yesu ndavyemeye ko wewe umbereye umwami n'umukiza guhera uyu munsi kandi ivyaha vyanje vyose ubimbabarire byose ndavyihanye none ndaguhaye ubugingo bwanje ngo ubuganze guhera no munsi maze uzonshikane mu bwami bwawe bwo mwijuru nkiriho mbeho ndu wawe nkora ivyo ugomba ngende ukugomba nkora ibikunezereza kuko agakiza sukuririmba agakiza subugwaneza oya ubugwaneza ni ingaruka nziza y'agakiza ibikorwa vyiza ni ingaruka nziza y'agakiza ariko intambwe ya mbere idasubirizwa ni kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kwizeresha umutima ukaturisha kanwa ukabona agakiza. Iyo ni intambwe ikwiye abantu bose ko waravutse mu muryango wa pastori babakozi b'Imana cyangwa abantu bose bakijijwe nibisha bisigura ko agakiza kabo kazoshaka kujako kuburirimbana n'abantu bakijijwe nibisigura ko kuririmba kwabo ko abantu bakijijwe kuzohava kuba ingero yiwawe oya mbere washaka nagira mbwira abantu yuko igikorwa cyose umuntu wese akora kizopimwa uzi impamvu kizopimwa bizopimwa ngo birabe yuko ivyo bikorwa vyakozwe n'umuntu afise ADN y'Imana. Gukizwa rero ni intambwe obligatoire ni ntibisubirizwa nta n'indi nzira Imana izoca. Yesu yavuze ngo uwuririra handi n'umusuma n'umwambuzi ariko intama zica he mwirembo. Iyo rembo ninde? Yesu yavuze ngo ni jewe rembo ry'intama uca muri jewe wese arashika akaronka icanya mugabo wavyemeye ntazotsindwa n'urubanza. Mbere Yesu yavuze ngo ntazoja no mu rukinje abamwizeye nibazokwirwa baraja kuburana mugana yambwira umuntu wese ngo azobazwa ivyo yakoze kiretse aba bantu bize Yesu Kristo aba ntibazo Yesu niwe azotuvugira Yesu niwe umucamanza agorotse niko murimbye yavuze bijana 200 ati mwijuru imbere y'Imana ufise umuntu amvugira dufise umuavoka acha tubwira to yawe byo musangiye ADN byo musangiye ADN byo musangiye ADN murekane twebwe ntizoja mu rukinja abazoja mu rukinja n'abatamwizeye mugabo bamwizeye bivuga ngo twebwe
twe twaramaze gutsinda urubanza twe tuzoja muri sentare y'Imana mugabo abanyabyaha abatamwizeye abatavyemeye ndabagira inama ndabinginga kubera ko nzi iryo banga kubera ko Imana yangiriye umuntu nkabimenya nabo nibakira ubwo buntu niko yanditse Tito no hasoma unyemereye nkarangiza nsoma ahantu kuri ije mu nakora vuga ni mu cete Tito yanditse ni gice ca ni mu gice ca kabiri ku murongo wa 14 mu murongo wa 11 avuze ngo mu gice ca kabiri cete yanditswe na Paulo yandikiye Tito gice ca kabiri ku murongo wa 11 avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza butwigisha kwikumura kutubaha Imana no kwifuza ivy'isi bukatwigisha kwama twitonda tugoroka twubaha Imana muri iki gihe muri kino gihe twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza n'andi majambo mugabo ndiko ndavuga ubu buntu bw'Imana bwaraserutse bwigishije abantu bose agakiza bwazana abantu bose agakiza butwigisha kwikumura kutubaha Imana none rero n'ubuntu none twebwe isho nobwira abantu ubwo buntu ntibawufisha ubusa ubwo buntu badufisha no muri cyaga cete ntasomaco Paulo yandikiye abanyefeso 2:89 ubuntu nibwo bwadukijije kubwiye kwizera navyo nyene ntivyavuye kuri twebwe Imana igira ubuntu rero ubwo buntu bwarasutswe abantu nibabwakire nibarindiriye ko buzoja mu ryari ubu nyene ubwo buntu burahari uwemeye wese ubwo buntu buramukorera kubwo kwizera buramuhagakiza murakoze